Wow. Dad. Yeah. How are you now? I'm fine, and you? I'm okay. Ah, I see. Yeah, come on. Okay, are you fine, Dad? I'm just fine. Yeah, as you see, I'm very splendid. Hey, Dad. Ndakubaze gato. Ya komande n'abatumye. Byo byagenze gute? Egosha. Okay, chenda vyiwe. Urazi bivanye na carence de fils y'igitoro. Kandi urabona bijya bintu aho twagiriye commande ni kure na hano kure. Igasogwe mu ntara ya Nuzenya ya Muyinga. Urabona ko ari ni kure ni amande ya Tanzania. En fait kugira bishike ko carence y'igitoro niyo mpamvu bisa n'ivyatevye gato. Ariko none papa. Ibintu bigenda gute ko mu bindi bihugu biteye imbere ibintu nk'ibyo atabihari? Why? You know, my boy, there's something complicated, you know? We are just a local people. En fait, il y a des gens qui 22 minutes. By the way, hariya mwahora muri South Africa, hoho ikibazo cha ibintu by'ingana abantu biyunguruza bashaka kudeplace ibintu byabo. How? Bimeze gute? Papa. Atari ngaye ibintu bigoye, hari ibintu byose bipanze ku rutonde. There. So good. Papa, ibintu hari bipanze neza cyane. Kuko hari urashobora gukomanda ikintu no kuri telefone bigakunda. Myure. Babigushikiri. So, Dad, I have a big project. You have a big project? Yeah. Ndafise umugambi munini cyane shaka gukora muri iki gihugu. Yeah, come on. Chako twumve mwana wanje. Yeah. Ari kintu niyumviye ko noshobora gukora ngaha mu gihugu cyacu. Murana nk'ibi bintu bya déplacement tukarondera ingene twoshinga company. Ikijwe ibyo bintu ugasanga dufise ama transport akwiye imiduga yo kwiyunguruza tukarondera abakozi bakora muri ibyo bintu. Sinzi ngo wowe ubyumva gute papa? Yeah, it is good project. You know, your project must work here in this country. Wow. You know what? Yeah, because your project, yeah, I mean, it is just the nearest way to help people kugo kwiyunguruza cyangwa kuvyimizigo yabo donc gutwara ibintu n'abantu muri market. Okay. Yeah, nukuri cyo kintu kirakenewe ngaha niko turacafise cyo kibazo cyukura abantu biyunguruza cyukura abantu bunguru donc ba déplacer ibintu byabo ibintu nk'ivyo. Yeah, uyo mugambi ndagushigikiye ko. Uyo umugambi mwiza cyane.
kuko umaze kuwushinga urashobora kutukorana n'inganda zitandukanye en fait hari inganda zihingura ibintu bisaba ko tubisohora hanze y'igihugu bikagenda also ukazana n'ibintu kuye hanze ukavyinjiza mu gihugu so turacabuze ubwo buryo bwo gusohora ibintu no kubwinjiza niyo mpamvu ndagushigikiye mwana wanje umugambi mwiza cyane kandi Imana kujya imbere umugisha wanje kujeko. Thank you dad. Yeah, you are welcome. James, okay, ndishimye kandi usubira kubona. It's a long time. Yene adrawe boga uratisa pe Wapi? Nukriki Imana utari beshi Nisanze ati n'ubuzima tu. Ubuzima ariko bwiza. Okay, none amakuru yawe. Ni meza vraiment turashima. Bo nje ndikimye kubabona. Thank you. Zenirare wazanye. Irare wazanye ndaziye sakoshira inzu. Abo ya ikibazo ni kimwe mwe mufite. Kibazo yaba. Muzi yuko abantu bose baba bavuye muri ibyo bihugu babazanye amafaranga yuzuye. Ariko James ivugisha ukuri. Hagira umbwire ko kweri waje nyine wemeye ukava hariya ukaza amaboko agaragara vuba amafaranga aho waje ubwire ko watumugumaye. Bo nawe umuntu atoza amaboko agaragara ariko amafaranga umenya ajya mu migambi. Tabasi James. Je basi ntuye amafaranga mu maboko. Basi no musi twicaranye usohokane inge ninywere haba ntawe nabindi. Okay, gusohoka ati na si kibazo kirekire. Ndabikora. Ariko numva wanjanye muri birebire ndakubaza. Ciao ndahari. Ego mfashe kununuro nka Brandi. Oh my god, urashabaza Brandina? Yeah. James. Nimbariza ko wa ufite igitambara mu maso. Brandina n'umusazi karuhariwe. Brandina nondirirwa mu mayarara. Brandina aho muri no munsi ejo si umubona no munsi umubona araye iyo onye ukamura ukamusanga kumuzinda afite. Brandina n'umusazi ku buryo nubwo kwifuza kumufata no famufasha cyangwa nubwo umutuma abantu bamufata no famuronse gusa ico mbona James rekana Brandina arasazi. Tina uyo Brandine ndikunda kubwira ni wari mu mutima wanje. Brandine n'umusazi agenda yikoreye impuzu ku mutwe. Brandine sigagenda ngira ariko usa no kwambara atambaye n'impuzu yazita nawe yomenya. Nuko uvuga ngo Brandine ni wari mu mutima wawe. James waruzi Brandine niwe yakuroje nawe. Ni gute kurirwa wiyumvira umusazi karuhariwe. Umusazi aje n'abantu bose kwinzira ry'umusazi abakomeye duhari. James ibyo byose uri kuriyumvira nuko nyene biri. Uwamuroze niwe yandonze. James Brandine ndamukunda. Urakwiriye kuvuga. Ahubwo gusa mfasha ukuntu no mubona gusa. James ndahari. Ikoremo Brandine tinarahari. Byari byiza ariko niyo mahitamwo yanjye. Ndakunda Brandine. I'm sorry for that. Can't do it. Anyway, Tina, turekane niyo nkuru. Kuko uko ugumu bivuga niko numva mbabara cyane umutima wanjye. Ahubwo gusa bo itegure ku mugoroba witegure kugira ngo untwara ahantu hashyushye tutwi kumwe nabikwemerera bariko tubikora. Habe bisigaye navyo tumaze tubyihoye. James ndakurondera turahura swara. Nibatse ko tuganira byinshi kandi bigenda neza. Nta kibazo. Genda witegure nanjye nitegure. So hama Erikson wavuganye byinshi twayaze ariko ndafise ikibazo kimbakiye papa. Kibazo kika uko kumbona ndafise ibibazo muri jewe. Ni nkuru ndende Erikson. ngaho mbwira. Nukuvuga muri make ibibazo mfise
kugeza aya masaha tuvugana kuva nje shitse ngaha muri kino gihugu sindabona Blandine wanjye kandi wibuke yuko kuva kera Blandine namukunda ariko naramuhize naramubuze sinzi ngo mfashe iki papa Mada twavuganye byinshi reka renda yaguhe yamesha tujya kujya mu nyamukuru James diaspora muri South Africa yaraje sha wow ejo yaje amaze numusugira 4 jours ya nibeshe mwana wa mama ameze gute ni beje ni handsome muyiberenga haonye shi kiratesa umubona umwifuza sha nibaje kumbwa autre James atari James avuye South Africa ntabwo ari James avuye muri Amerika avuye Canada avuye sinzi I don't know sinzi avuye South Africa kandi ni James uzi usanze umenyereye gusa nakubwiye uko yaje kumutegera ko airport mwagiye uziko yaje ni sheri yaje ni ndege sawa sindavyanze mugabo abatipe bavuye muri South Africa kenshi badarimbwa tacu bafise tacu bimanye jeni yukugana kuvyibuha gusa neza bivana na region sinzi nta makuru ufise urazi uruzu James yubatse urazi ukurusa urazi kurungana bro pole sana kabisa gusa nivyo waramukunda kuva kera ariko ubu mubonye datse kutokwifuza no kumukunda kandi nabwo rukundo wahora umukunda goca ruhera kubera ko ubu tuvugana Blandine numusazi mwibarabara she's crazy niyo wo mubona ndikunda kubwira ko nta kintu na kimwe yoshobora kukumarira Erikson none hari ahantu na hamwe wowe umaze kumubona basi ariko umudiaspora nka wewe wiruka inyuma y'umusazi cyane nawe manzi wiyumvire bro sheri abatipe muri South Africa nta gishasha cyabo nta kirenze cyabo ndakubaze gadi ntitwakura nibyo mnane bitama South nurya nutwakunda abagore niba yishinze amatako y'abagore ubaza yakura yijina nahereyeyo none sindaye nutse ubu bagira ingeso baba bakuyino sawa ako James yaratekereje hari yo sakadi akasinga no gukora cyakira n'ikindi gihugu kirimwe bindi ubijuga tako se watari ya murungi kitike ngo ata mbega kwanza ndanakubaze se wiwe igihe James atari bwagende South Africa ukuntu yari yambara yagira ikintu warubitse ariko kubonye hariho difference yakiri yagiye no bonye James yaramufasha ico munyereka niwe twikumbira undi James bashanhaje yanavyibushe sit usko no bivuga kwenda kubaje maguru ya Blandine nawe gute ne Blandine nakiri umusatsi arasagenda yikoreye ivyatsi mwibarabara wayo yarushirijeho yo Blandine ngire yaravuze no wamuvura shabira babaje nibyo twenga birababaje negashangire gute erega amenyera gutwenga ara yawe shabira babaje kandi amezi yose amezi yose kutavuga ko uyu mara n'igihe cyose ubuzima bwiwe bwose ari umusatsi nene niba baramuvujije ujya yarasaze ni kumwibagira nyene dufate nk'umusazi nyene ikorera ibyatsi ku mutwe nawo bishize korera y'impuzu inzigo y'ibiki nese umusazi basi ntabyutse tuza kwanza bro nakubagije ko umaze kumubona basi ufumu njana hari sinoreka kumubona kubera ko aguma agenda mu mabara baraturagura ibikopo hariya na hariya yisura nunamubonye nta n'inyota wogira yo kumubona yo gushaka ku ivyo uri kuri yumvira wumva umenga ushaka kumubona umaze kumubona n'inyota wari ufise yocehera icyo no guhanura kugira ngo uyu munsi ntukubere mubi
ntiwirugura agenda no kumuraba ariko ntiwabishaka ubu nyene ngo tugende urahazi bwiza ukuri ko hazi papa tugende nakubwiye ngo tugende bro twagiye rindira manze mareka mukara sinakubwiye nguye kintu mutoya nakubwiye yuko umaze kuhashika utaza kugira ni iyo nyoto ya ndazi n'ubu yaheze ahubwo twisubirira inyuma nani wamubonye urya ni Blandine cyangwa ushaka uhindukire umubone mu maso uzi n'amakoro cyangeye kumwegera nshishoze ko ari byo bro ahubwo gusa reka ndagushimire ko ubumunyeretse ikiriho ndagusaba sibyo ndakwisabira ikintu kimwe nta kibazo mbwira umumfashe ndamutware muhira ndamujyane muhiri wanjye byo ukunda ukamumfashe nta kibazo twaba tumushobora kwe Hola, umviriza. Sikwatwara umusazi. Uza kumutwara? Wodufashe. Igitumbura. 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 Mukate. Yumba igitumbura. none ibintu mwe mwari hago byagenze gute
Wombwira ukuntu byatanzwe. Bro, twe twabonye bimufata. Twabonye bimufata abumusazi yiruka mu barabara. Aho ubona nako batagerageje. Nako batagerageje kandi cyane. Noneho waba baragerageje kumukura. Yeah. Baramujyanye kwa Rujanti. Yamaze amezi atatu. Aratoroka. Aho ubona barahevye. Uramaze kubona uri kuragwaza umuntu ukagwaza ukareba yuko yuvaye. Niyo mpamvu nawe nakubwiye. Teka. Niyo mpamvu nakuhebuje nawe yewe kuko nabandi twarahebuje umuntu amaze kurinda atoroka kwa Rujanti. Erikson, ibyo kuvuga ngo ntebe ibyo nabikubujije kuva imbere y'igihe. Nimba ubona narinze namuzana ngaha ngiye kumwitaho. Narashaka kumenya gusa kuba baramuvuye kugira ngo menye aho mpera mu byo nkora. Ibisigaye nawe nzomwitaho kwikorera. Uyu nzomwitaho n'umuntu. Daddy, everything has its own time. Ikintu cyose papa gifite umwanya wawe. Amahoro wenda rero ko umuntu eske uciye ubwenge ushira ibintu vyawe ku gihe donc ibintu byose vyawe biba biri kuri programme cyo kuba kuzana umusazi aha eske wafashwe n'ibiki basi nimenda kujana kwa muganga nawe basi. Dad, reka basi ndakubwira inkuru y'ujya mukobwa. Kumbure haraho mwontahura. Papa, Brandine ujya ubona niwe rukundo rwanjye. Ndibaza uribuka igihe nava ngaha muhira nkagenda mu mahanga. Nagiye nkiri muto nta bintu by'urukundo nari bwakubwire. Ariko ujya mukobwa papa niwe rukundo rwanjye rwa mbere. Niwe mukobwa wa mbere natanguye gukunda jewe uko mbona nka James wawe. Kandi umenye neza wibuke ko mu ndero wagiye urama wanderesheje kubaha Imana. Kandi nujya mukobwa arubaha Imana papa. Naragiye mu mahanga narabonye ibintu byinshi bitandukanye. I saw many things that narabonye abakobwa beza, abazungu, abametise, bagufi barebare, ariko nta muntu n'umwe nigeze mbona nka Brandine papa. Mfise byose papa. Raba amazu ntacyo byomarira. Mfise ibintu binganuka ariko urukundo rwanjye ruri kuyerera mu mayarara. Aryama habona mu mbeho ntacyo byomarira papa. Ndamukunda. Nicyo gituma nahisemwe kumuzana ngaha. Okay. Ndakumva umuhungu wanje. Gusa kimwe. None gasha. Uyu musaza zo kwitabwaho nande. Wewe wenyene ntushoboye kwitaho. Vyinshi uraje kutuma jewe so wawe akaba ari genda ndabikwirukiramo ndavyirukamo. None ga muhungu wanje. Uraraba nusanga uri kuri tamu mugozi. Ibyo biragoye. Papa, calm down dad. Please. Iyi si papa yaratwigishije ibintu byinshi cyane. Hariya nari nakora ibintu byinshi, narava mu kazi nkashikira nitekera nkironderera nkapanga ibintu. Dad, uyu Brandine genzo mwitaho jewe nyene ubwanjye.
Zeji. Dad, try to trust me. I promise. Jiwe nyene nzomwirabira. Nzogerageza kumwitaho. Ntacazoba ndahari papa. Okay. If you insist. Bavuga bati nothing is impossible a heart too willing. Yeah? Gusurabe. Urabe nuzugwe mu ruzu gwite kiziba muhungu wa. Amata. Tega basi na bana. Imodoka. Amata. Amata. Igitumbura. Amata. Amata.